Ibibazo vyiwe mwavyumvise. Umbea, majungu. C'est vrai, nivyo jewe navyo nitwigeze tuvyanga. Unajua katika kila maisha mu buzima habayo challenge. Ça c'est normal. Ikiora kimbabaza de plus, cyane cyane ikiora kimbabaza nuko ivyiza mutabanza gushira ivyiza imbere. Ego c'est vrai yuko kugira utera imbere nuko hoba hari umuntu akubangamira. Sivyo kuko twese turi ngaha tuganira ubuzima kubaho neza kugira twerekane babandi biwaje turabona agenda kurusha ubuzima. C'est vrai, ça c'est vrai. Jewe ikintu kiora kimbabaza nuko ndasubiyemo. Nuko iyo umuntu ariko arakora ivyiza bijya vyiza iyo mari kuba mubivuga muba wa mbere mu kubiposta mu kugirana sinzi ukuntu vyita mugabo ibibi nivyo cyane cyane muhora murindira umuntu yuko asoba mwibarabara mwese amatu abashinze hejuru kugira challenge c'est bien kugira abantu bavuga badukosora c'est bien mugabo hariyo façon mukosoramwo mukabikosora nabi no kuri kw'Imana. C'est normal, ivyo ni normal. Iyo atari kuba baririmbyi hari abaririmbyi bagenzi banje sinariko nariko ca nicari sinari gukuma nkora. Abo bati ni jewe gusa nta wundi ahari. C'est moi le numéro 1. Mugwa nkubera hari abandi baguma bavyuka bafisa amatana baje bazi kuririmba. Jewe cyabi ntuma gukora cyane kugira ngumane nijya place yiwanje. Kugira aba journaliste ba Umbea c'est bien nituvyanse ikibabaza nuko ibintu vyiza ni mu biposta muposta bijya bibi gusa ngizi kosa ni mu nkosore Calvin sijaona kuna posti nyimbo zangu tusemeshe ukweli ni benshi ngaho mbona ba journaliste hapa nyimbo yangu hakuna mbashai post. Lakini nikikoyola mubarabara tu Fizo ya sovye mubarabara. C'est bien ni mutabishigikira. Mugabo mushigikira gusa mafuti. Kuko sorana ni bien kuko jewe nimba nkiririmba kugeza n'ubu nuko nemera challenge nuko bankosora nuko nemera impanuro bama. Ningikuwa kichwa ngumu ningekuwa nishapotea zamani. Ngira ico nacishuye ngira wagitahuye. Kugira ama challenge kugira Umbea kugira iki c'est bon. Navyo twanse mugabo ego ninagira makosa muzoya nkosore. Mugabo nabijya vyiza byiwanje navyo nyine muzobishigikira. Nimurindire gusa yuko Fizo yaborewe twamusanze ajyamye hanze muri yapana kwibarabara yisovye ko ndo mufuwa mbona kubera ki muziki wanje mutawupoza ko nakoze muziki kumbuye ki mutavyemera kubera ki mutavyemanga murafise droit yo kudukosora kandi mutadukosoye ntituzotera imbere mugabe murabe na façon yo gukosora ku muntu ubanze kuvuga ati indirimbo yiwe ni indirimbo nziza mugabo ibuziki niki ubanza kuvuga d'abord indirimbo ukayanazo kuvuga ati indirimbo yari kuryoha mugabo nuko ngaha ifise n'ubugiye kunuku apana shite kuduru yango indirimbo wa hama ikindi naco yabajije ngo kubera iki Double J na Kiriku atababona kuri nuze kuri affiche twarabarondeye Kiriku yavuze ko ata n'umuziki yawuhebye yarabivuze ntabyo mwumvise mugabo cyanangaje ryari nagenda mubona kuri affiche manager yaramuhamagaye Kiriku ngira yari umuntu wa mbere Kiriku yari umuntu wa mbere na Double J abantu ba mbere bahamagawe nkuko twabivuze yuko twebwe naho bavuye muri Bantu Boy mugabo tuzobashigikira tuzokwama tubashigiye tuzokwama turi nyuma yabo balance tout simplement Kiriku baramuhamagaye aravuga ati jewe n'umuziki narawuhebye. Donc niyanse ngo oya urabona sinza mugabo yavuze ko umuziki yawe
nanje nkibona posta yo naciye namwandika kumbe wa muziki none warauhevye canke ngo ivyo bintu vy'amaposta je ntavyo nzi ngo ndiko ndarondera aba bantu babigize. Double J n'ubu telefone yiwe nta ngira yaramu block na manager. Ivyo ni ivyo kuri ndiko ndababwira si ububeshi. Sasa mtu akianza kubloke wewe wavuze kumushigikira bicha bigenda gute? Kavin umesikia jibu? Kirikuwa aliitwa akasema kwamba mziki ameacha. Lakini kwenye mabango yupo, kwenye bango zingine yupo. Double J labda alimblock hata huya hapokei wala ajibu hata na message. That's it. Uko nukuri. Chamuzo barondere mubabaze ti why. Kandi ndazi yuko mufise ibibazo vyinshi mugabo malheureusement tuko turavuga ikintu cyanuze ca Festival de l'Independance. Mugabo uzoshaka kumenya ukuri kwa Double J na Kiriko muzo barondere. Simnogwa munavumbuana ngo muravumburana muzo barondere mubabaze impamvu batashatse gusinya ku renouveler contrat. Kandi abantu baguma baducafuza abantu bari amanuze ama TV online baducafuza bagize iki c'est pas nous ngira twarasohoye ikete ku mugaragaro turagerekana. Sinzi ko hari abantu bazi gusoma cyane mwarabonye irya kete si twe twirukanye baki nta Bantu Boy yirukanye Double J nta Bantu Boy yirukanye Kiriko. Barabajije mushaka kurenouveler contrat ngoya umwana arakura akagenda nyene ni sawa ni imiryango iruguruye umunsi muzo kumva yuko mushaka gusubira karibu imiryango iruguruye tumeelewa.